koko hahirwa batorewe ubukwe bwa Yesu mwami bazojya ku giti c'ubugingo bazama bahimbawe koko hahiriwa batorewe ubukwe bwa Yesu mwami bazojya ku giti c'ubugingo bazama bahimbawe. Haleluya. Bene data ndasuye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Wo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana by'ukuri ndakengurukiye Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Uyu munsi numva muhemu yaransunikira gusangira namwe kwijambo Yohana yeretswe riri mu byahishuriwe Yohana igice ca 21 turahera hariya ku murongo w'icenda turasoma mu izina rya Yesu. Haza umwe muri baba marayika ndwi bari bafise za nzabya ndwi zuzuye ibyago ndwi by'iherezo, avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke umugeni umugore wa mwagazi. Anjana ku musozi munini muremure ndi muri mpwemu, anyereka umugwa wera Yerusalemu wururuka uva mu ijuru ku Mana, ufise ubwiza bw'Imana, ubukayangana kwawo gusa n'ukwibuye ry'akabuyenge k'igiciro kinini cane kakabuyenge kitwa yasipi kabonerana nk'icirore, uzigujwe n'urugo runini rurerure rufise ibirimba 12, no mu birimba hari haba marayika 12 kandi hari amazina yanditsweko niyo y'imiryango 12 y'Abisirayeli. Yesu nashimwe. Ndagomba kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cyo kwinjira muri Yerusalemu. Hari umuntu yoshobora kwiyumvira ati none ko twama twumva ngo tuzokwinjira binjira gute? Je ni kuyundi muntu yahora turirimbira yavuga ngo tuzogenda dute tuzambikwa amababa twidugire mu ijuru tuzogenda n'ukuri. Iyo muntu njenda mwibuka rero inshuti nkunda bishoboka ko nawe ushobora kuba wamuvyumvira none tuzogenda gute, tuzoguruka bizongenda ngwiki, tuzomera amababa koko canke? Ariko ndagomba ndakubwire ndakwibira ibanga rimwe, ibi bintu uko tuvyumva nuko tubivuga byose bikorekeka mu buryo bw'impwemu. Hari igihe umuntu agomba gufata ibintu byo mu mpwemu akagomba kubisobanura mu mubiri. Hamwe wose bandira mu mubiri wavuga ngo tuzokurira indege tugende, ariko siko bimeze. Ibi bintu reka tubirabe, harimo ibanga rimwe hano Yohana yeretswe. Yohana tubwiye ngo bari abamarayika ngo bari bafise inzabya ndwi ngo zuzuye ibyago ndwi ngo by'iherezo, hanyuma ngo haza umwe muri abo bamarayika ngo acara amubwira ati ngwino ndakwereke. Yohana yari hehe? Ntitubizi ko yoba yariko arasenga, ariko biboneka yuko yoba yari ahantu uko biri kose ahantu marayika aje kabonanirana nawe. Aha dusomye muri iki gice hano ntabwo tubona aho yarari, ariko tubona ngo iyo tusomye kino gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana twizera yuko ari cagihe yari mu kizinga ca Patimo, niho Yesu yamwiyeretse akamubwira amajambo akomeye cyane.
rero hakuri iki gice ca 21 ngo yabonye umumarayika ngo aza ngo acaramubwira ati ngwino nkwereke, yamuvanye ahari aramujana. Ku murongo w'10 haravuga ngo anjana ku musozi muremure ndi muri mpwemu, ngo yari muri mpwemu amujana ku musozi muremure. Ndagomba twibukanye yuko ibi bintu by'Imana ni mu buryo bw'impwemu, cyane naho ndabisobanuye mu yandi majambo yumvikana. Uyu mubiri uyu wambaye ukubora, uyu siwe tuzojana hariya, tuzoba twambaye imibiri misha. Bibiliya tubwira ngo tuzohindurwa, no kuvuga ngo tuzokwambara umubiri musha. Uyu mubiri ubora, uyu ntabwo tuzawujana, uyu destination yawo ni mu kuzimu, mumva ukabora. Ariko ngo tuzokwambara imibiri misha. Iyo mibiri rero niyo dushobora kubonesha n'ibitobonwa n'amaso. Hari ikindi gihe ushobora kubura uri ahantu wambaye umubiri nk'uko nyene, ariko mu kanya isase Imana ikakujana muri mpwemu ukabona ibyo abandi batabona. Nico gituma hari igihe kenshi duha dusoma umuntu akavuga ngo twari kumwe n'abandi ngo ariko ngo Imana inyereka gutya, ngo ariko abo twari kumwe ntibabibona. Dusomye mu gitabo ca Daniyeli, turabona Daniyeli igihe yavuga ngo igihe yari amaze 21 jours ariko arasenga, ngo ahejeje iyo minsi ngo ari ahantu bari kumwe n'abandi, ngo haje umumarayika ngo acamubwira ati guhera cagihe watangura gusenga hacuwe amajambo, ariko nanje nzanywe no kubikubwira. Urumva Daniyeli arasobanura ngo ni jeje nyene namubonye uwo mumarayika, ngo kandi nabo twari kumwe ntibigeze bamubona. Bisobanurwa ngo hari igihe Imana ikugendera uri kumwe n'abandi ariko bobo ntibabibone. Ngeze aha hantu hari inkuru nanje nibuka yambaye ko ariyo nagomba ndabashingire intahe namwe. Umundi munsi nari ndi mu masengesho nsenga kandi nari mfunze, hanyuma kandi nari muhira. Uranzi igihe ufunze simpaka ugume uri mu cumba uri kusenga, urashobora kuba ufunze mugabo ukaba uri kurakora udukorwa two muhira ariko uri mu masengesho. Hanyuma rero uyu munsi nibuka muhira wacu hari abana bari muhira, n'umutware yari muhira, hanyuma baba bariko barotsa inyama hanze mu rugo. Bariko barotsa inyama baca barampamagara ngo nze gufungura, ariko sindabizi ko bari bazi ko mfunze canke kwari kuncokoza, ariko bampamagaye kuza gusangira nabo izo nyama bokeje, nanje nkaba nari mfunze. Ubwo nyene ndahashitse sinzi ukuntu muhemu yera yanyeretse yuko ari Satani agomba kungerageza. Nsanga nishuye ni Satani ntabwo bashufise, nzokwihangana gushika umunsi Yesu azogarukirako. Nkivuze gutyo uko nyene ngo nzokwihangana gushika umunsi Yesu azogarukirako, mvuze iryo jambo gutyo nyene nza mbona umenga ni umuntu ashize ekra hajya mu kirere, mbona ikiyaga igisagara kinini cane. Yesu we njaguma meze gutya ndaho mu mwanya kica kiragenda kica kirazimangana, ariko jewe ico gisagara nakibonye navuga bika bintu nibiki ngoma meze gutya. Bati nibiki? Navyo mubonye? Ati ndiki? Yo hajya anya hari igisagara, mbonye igisagara kinini cane. Ico gisagara nabona umenga n'amazu menshi ari hamwe, kandi nkabona umenga asa nkakujya mbega novuga gute, nkakujya ahantu hari amatara menshi ya jone, niko nabona hasa, canke novuga ntihasa n'umuriro. Urabona rujya ruyaga umuriro ukuntu umenga rugomba gusa na jone canke na orange ukuntu. Mbona ico gisagara uko nyene iyo minota sinomenya ngo n'amasegonda ngahe, ariko nakibonye uko nyene. Nca ndatangara
nibaza ibyo ari byo, nibaza icyo gisagara cyari gihagaze ahantu mu kirere, ibyo bintu n'ibiki sinabimenya. Nagiye kubisobanukirwa maze gusoma iki gitabo, niho nshishikara kubona ni Yesu we, iyi yari Yerusalemu musha Yesu anyeretse, nk'uko Yohana nawe ngo yaragiye ngo amujana ku musozi ngo ari muri mpwemu, ngo anjana ku musozi munini muremure ndi muri mpwemu, ariko jeho sinzi sinari muri mpwemu, nari yicaranye n'abariko barotsa inyama, ariko narabibonye kandi abo twari kumwe ntibabibonye. Ngo ngere ku mugwa wera Yerusalemu wururuka uva mu ijoro. Yesu mwami, iki gisagara narakibonye, uyu mugwa narawubonye n'amaso yanje ayabiri, kandi sinariko nasenga, kandi nari nicaye n'abandi. Ngo ufise ubwiza bw'Imana ukayangana kwako kwasa n'akabuye kwasa n'ibuye ry'akabuyenge ry'igiciro kinini cyane, nk'akabuyenge kitwa yasipi. Jewe rero cyo gisagara nakibonye gifise ukuntu mega cyagomba gusa na John, ndabura ukuntu abisobanura, ariko kandi nkabona mega n'inzu nyinshi ziri hamwe, ukuntu nararavye imisogoni nk'ingahe, icyo birarenga. Nagumye ninginga Imana, ntimana subira ungarukanire ndabe neza, subira ungarukanire ndabe neza. Icagiye kuntangaza, baragiye mu nzu, jewe nguma nicayeho nibaza yuko Imana ishobora kungarukanira, nkongera nkabyitegereza neza. Barambaza bati uko utinjira mu nzu n'amaki, ndahebana bambwira ni hari ikintu Imana yanyeretse hajya mu kirere, hajya hafi hajya, none numva nyene ngomba ko Imana isubira kukinzanira nkaraba. Haje barancokoza kuguma ngaho ngo urabe ngo ngirongera ikugarukanira, ariko ntiyongeye kungarukanira. Nagomba mvuga iki bene data, Yerusalemu tuzinjira mu buryo bw'impwemu, ntituzinjira mu mubiri n'ivyumviro bya, tuzinjira mu buryo bw'impwemu. Kandi bajya bose bumva ngo beretswe ngo bagiye hariya na hariya, ibuka neza yuko baba bajyamye ku mariri yabo, baba bajyamye hasi, umubiri uraho, ariko esprit yabo ikagenda ikavoyaja, ikagenda ibisagara n'ibindi, ikagenda ibisagara n'ibindi, ikagenda ibisagara n'ibindi. Rero nawe mwene data uri kurankurikira, ni ube muri mpwemu, ba muri mpwemu, urondera kubana n'Imana. Uyu mubiri no kwama turiko turawugaburira, no kwama turiko turawambika, no kwama turiko turawugira gutya, uyu nta na kimwe, uyu ni koti twambaye. Umuntu wacu w'imbere ni wazojana na Yesu, kandi uwo nyene w'imbere azokwambika kudapfa. Haleluya! Niwe rero impwemu niyibona iby'impwemu, nahora niyumvira none bizogenda gute, ariko ibi byose ni mu buryo bw'impwemu. Yohana yarayivutse ngo umumarayika ngo yanjanye ndi muri mpwemu, ngo andungana ku musozi. Wo kwimvira ngo n'umusozi wundi yagiyeko, oya n'umusozi yawuduze muri mpwemu, acabona ibitabonwa n'abandi. Kandi uwo marayika yavuganye nawe, mugabo amaso yiwe yarayamubonye, ariko abandi ntibigeze bamubona. Nuko nyene bimeze ivy'Imana. Rero mwene data ndakwifuriza nawe uhoraho Imana aguhe gukorera iryo joro. Tuzoginjira Yerusalemu musha, tuzowinjira. Haleluya! Ibisagara vyiza byateguwe tuzovyinjira, tuzobibamwo. Yesu nahamwe icubahiro. Ibi byose turiko turakora dukorera kuzinjira ahantu. Aho nyene niho twifuza kuzokwinjira, tuzohambikirwa kudapfa. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Hari byinshi byo mu Mana twifuza kumenya no gusobanukirwa, kandi Yesu nashimwe kuko agenda arabidusobanura kimwe ku kindi, ku kindi. Uyu mugwa Yerusalemu nawubonye, Imana yawunyeretse, ntihari kera, hari ngira ngo ni mwaka weze, sindaraba muri karne yanje ngo dabe, ariko si kera, oya ni muri iyi minsi nyene ndiganyene muri Swede. Rero nagomba kuvuga iki bene data nkunda,
data twizeye arahari, kandi ibi bintu twizeye ni iby'ukuri, kandi ibi bintu twizeye ni bizima. Yesu ukuye yeretse Yohana, uyu mumarayika yeretse Yohana wiko ari igisagara tuzinjiramwo, Yerusalemu ngo wururuka, ngo yavuze ati ngwino nkwereke umugore wa wa mwagazi, ngwino nkwereke ishengero ry'Imana, ngwino nkwereke abatoranijwe abazibera. Nshuti nkunda, nizere ko nawe urimo, nizere ko nawe urimo. Aha twama tuvuga ubutumwa dusubira ni ukugira ngo bikunde abantu bahereze ubugingo bwabo Kristo Yesu, bacika abana b'Imana, nabo bahabwa ikibanza mu ijuru. Haleluya! Wisengere nanje nisengere, turonke ikibanza kwa data Imana. Imana ishimwe. Aha turindiriye umunsi n'isaha yuko bishika, data wa twese wo mu ijuru akaduha ibyo yatubikiye, akadushikana aho yatwemereye kuzinjira, aho nyene yatwemereye kuzokwicara, turindiriye kuzohicara. Yesu nahabwa icubahiro. Ariko hazokwicara abandi abejejwe, abogejwe mu maraso ya Yesu, bamwe bihanye ibyaha, bamwe bagendera mu kwezwa. Aba ngo abantu batazokwinjira. Ibyahishuwe Yohana 21 verset 7 verset 8 ngo ariko ibijora n'abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abashakanyi, n'abarozi, n'abasenga ibigirwamana, n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Nibwo rupfu rwa kabiri. Mwene data wumvise abatazinjira, nizere ko utarimwo, nizere ko wewe utarimwo. Yesu aduhana umugisha, wirinde icaha n'igisa naco. Umwami wacu Yesu Kristo agira aze kudutwara, kandi azotwara abihanye, abejejwe, abatunganye. Imana nishimwe. Nuko rero mwari kumwe na François Habonayo, ibyo nibyo nagomba kubaganiriza uyu munsi. Iyi shene turiko turavuganira ko ni shene Habonayo, kandi inomero za telefone zanje ni za zindi +46 768 0065 46. Imana iduhane umugisha. Amen.